Mbe burya intwari ibereye ni iki? Ejo bundi mukozi yatowe ngo abe umukuru w'umutumba. Nuko murumuna we Ntungane aramukeza ati: uratwara neza uzurangwe n'ingendo y'intwari ibereye. Mukozi aratangara ati: Burya jewe ko ndumurongozi muto, ivyo birandaba. Ntungane niko kumwishura nawe ati: Yego cane. Burya intwari ibereye ntawe itaraba, yaba umukuru canke umuto. Aca mugira ku muriri. Intwari ibereye niryo shimikiro rya demokarasi. Iyo ntwari irangwa n'amategeko, gutunganiriza bose atavangura, gukomeza imigenderanire hagati y'abene gihugu, gukorana umwete, kubahiriza agateka kazina muntu, kumviriza no gutwarira bose. Aho nitwokwibagira n'igikorwa gikomeye cyo kumenyesha no gushira habona ibikorwa biriko birarangurwa. Ntungane aba yagiheza kuvuga, mukozi ati: Ivyo vyo nari ndabizi. Magigwa umuyabaga yaramaze akanya bumviriza ati: Oya ntibigarukiraho. Intwaro ntitwa kwibereye mu gihe atari mu burenganzira bwo gukurikirana ibikorwa by'abarongozi n'ivyo biyemeje gukora. Utegezwa kumenya ko ufite icubazwa kandi wishura. Aho rero bisigura ko jewe nk'umwene gihugu asanzwe shobora kuza kubaza ingene wa mugambi wadushikiriza uriko uraja mu ngiro ndetse n'uburyo bwabonetse ko bukoreshwa. Magigwa ahejeje kuvuga, abari bashengereye bumva ico kiyago bose baca bakoma amashi. Mbeweho wowe waruzi intwari ibereye ico arico? Ko wumva uburenganzira bwawe uzoshobora kuja kubaza indongozi ko ziko zirarangura ivyo ziyemeje.